Mana ishimwe ugorora amaboko asubire turamukanye amahoro y'Imana akomeze kubana nawe Mana ikomeze kubagendera abashitsi mu buryo bwa mbere twababonye Imana ibagezagirane natwe nibaza ko mwamaze kugubwa neza mukomeze kumererwa neza Imana ishimwe cyane. Matayo usome muri Matayo 13 umurongo wa 44. Matayo 13 umurongo wa 44 avuga ngo izahabu n'imaragarita ubwami bwo mu ijuru ubusa n'izahabu zanyegejwe mu itongo umuntu yasubutse ko arazihishe aragenda umunezero umutera gushora ibyo yari afise byose agura iryo tongo umunezero umutera gushora ibyo yari afise byose agura iryo tongo kandi ubwami bwo mu ijuru busa n'umudandaza arondera imaragarita nziza abonye imaragarita imwe y'igiciro kinini aragenda ashora ibyo yari afise byose arayigura. Nimwakire iri jambo ry'Imana. Mana ishimwe. Uno munsi ngomba ko tuvugana ijambo ubundi twabanje kuririmba twabanje kubishyira mu majwi genda wiyengeze utwaye amabanga y'Imana. Ngomba ndakubwire ngo ugende wiyengeze utwaye amabanga y'Imana. Ni ijambo ngomba ko tuganira uno munsi kuri uno munsi. Ejo twavuganye ijambo rikomeye rivuga ngo ushobora kuba warakoze igihe kirekire cyane ushobora kuba waritanze ushobora kuba warabuze ushobora kuba warakoze byinshi ariko uriteguye ko ushobora kumenyekana ntibyakunda. Rero twavuganye ku ijambo rivuga ngo Imana ikora ikintu icyo kintu ikoze kuri wowe kivuga Imana gusumba uko wowe wari umaze kuyivuga. Ariko tukirindiriye ibyo byose ukiteze insuriniye ku Mana genda wiyengeze utwaye amabanga y'Imana. Nje kumutangariza kuva umenyereye Yesu kuva aho wihanye kuva aho wakiriye umwami n'umukiza wawe mu buzima bwawe ujya munsi niwo munsi watwaye amabanga y'Imana mu bugingo bwawe. Uno munsi rero ni ijambo ngomba ko tuganira ngo genda wiyengeze utwaye amabanga y'Imana. Yesu ariko arigisha abantu abigisha mu migani arababwira amajambo akomeye arababwira amajambo ahambaye. Yavuze icyo bita ubwami bw'ijuru. Ubundi bwobwo iyo bavuze ubwami bw'ijuru n'ubwami bw'Imana umengo ni bimwe ariko ibyo byose biratandukanye. Hari aho bitandukaniye. Ubwami bw'ijuru burabugendana. Uyandi majambo ubwami bw'ijuru buri muri wewe. Ubwami bw'ijuru bwishije muri wewe. Ubwami bw'ijuru buri kurabugendana buri hehe buri muri wewe. Uzohava ubwitega ngo hari ahandi hantu uzobusanga. Ubwa mbere ubwami bw'ijuru buri muri wewe. Mugabo ubundi ubwami bw'Imana turakomeza kurushiza kubirondera. Na Yesu yaravuze ngo niyo mwasenga muvuge mu bwami bwawe bugirene muze ubwami bw'Imana dukomeza kubirondera. Turiko turavuga turiko tugwiza ubwami bw'Imana turiko tugwiza ubwami bw'Imana. Nigeze kubabwira mu bundi ubwami bw'Imana iyo tuvuze ijambo ubwami bw'Imana tuvyumva mu bice bitatu: ubwami bwa Yesu ubwami bw'Imana. Tuvuga tuti ubwami bwawe Yesu muze. Ubwami bwa Yesu ni kuva ku gihe yaravutse gushika ku mwaka wa 33. Icyo ni igice cya mbere. Ikindi gice kigira kane ni kuva aho Yesu apfuye akazuka akaja mu ijuru akaturungikira mpemu yera. Igice cy'ubwami bwa Yesu bugira kane
bakagusigurira wa musi. Rero ubwami bwa Yesu umwanya wari wose ushobora gushika bugahera bukagira bugashika. Mugabo hari aho Yesu azoza kuganza inyuma y'ubwami bwiwe ukwiye burebure cyane, aho dusomerwa mu kuganza k'umwagazi w'intama kw'imyaka igihumbi, aho ibikoko bizoba biragira hamwe bitajyana n'ibindi. Ni kiriya kindi gihe rero. Ngaha rero turiko tuganira ku ijambo rivuga ngo ubwami bwo mw'ijuru busa n'izahabu. Ubwa mbere ubwami bwo mw'ijuru busa n'iki? Busa n'izahabu. Nagomba mbanza ndababwire gatoya ikintu bita izahabu. Umuntu azoza akakubwira ngo jewe mbonye izahabu ngaho mw'ibarabara, uzomubwira uti wabonye siki? Wabonye si izahabu. Ubundi nta zahabu igendera mw'ibarabara, ubundi buyiba bakayitwara. Ubundi bwoko bw'izahabu yamenyegeje, n'abazifise barazigirane, barazinyegeza, barazibika. Ubuhoho iyo abizi ivy'amafaranga, iyo bariko barabona ifaranga ririko rirata agaciro, barafata ayo mafaranga bari bafise bakagenda bakayagura amazahabu bakayanyegeza, kuko barazi yuko izahabu itazoca agaciro. Izahabu nta na rimwe yigera ita agaciro. Rero ngomba nakubwira ngo ubwami bwo mw'ijuru busa n'iki? Busa n'izahabu ubwa mbere. Kandi ubwo bwami bwo mw'ijuru, iyo zahabu ni wewe, uri muri wewe. Ubwami bwo mw'ijuru bugendera muri wewe, bwihishije muri wewe. Imana ishimwe, iyo kuturara musore muzamura icubahiro c'Imana, tuti ntabwo icubahiro Mana yacu. Abacira umugani arababwira ngo umugabo umwe yari yifitiye itongo, afise iryo tongo, ariko niko ndibaza ko uyo mugabo atamenye yuko iryo tongo ryiwe rishobora kuba rimwiki, rishobora kuba mw'izahabu. Ikindi ca mbere atamenye ngo habe y'undi mugabo, kuko uwo mugabo iyo amenye yuko itongo ryiwe riri mw'izahabu, ubundi ntiyari kubigangaza. None si igihugu cumvikana, wamenya yuko itongo ryawe riri mw'izahabu hanyuma ukarigangaza, ntagira ubugangaza, ahubwo ubitse iki? Ubitse ubutunzi. Subira gutangarize, ubitse iki? Ubitse ubutunzi mu mutima wawe, ubitse ubutunzi mu buzima bwawe, kuko ubitse iki? Ubwami bw'ijuru. Bimaze kugenda uko, ashobora kuba ari umugabo yari yahaye akazi, ati ndakwinginze genda urime igatongo ryanje use n'umwemera, hanyuma urasubiza ugenda uhace, ndaguha amahera yo ku munsi. Mbega muri mwebwe hari abantu baciye ivyo bita ibikebere, bakagenda bakabwira ati wewe urarima ngaha ndaza kumuha 2,000. hari abariho bakoze ukuboko bazi ico kintu co gukurimira umuntu akagura amafaranga. Mwese nta n'umwe yabikoze, jewe narabikoze, ndabona batubije narabikoze, ariko birambabaza. Twakoreye umugabo yadupimira imetero 5 kuri metero 30, agaca duhemba 150. Aho hari muri 98. Ngitanguye kurima aho hantu ndinye metero 4, ukumva ko twarimana n'abantu bakuze, nanje niga mu wa gatanu mu wa gatandatu ariko ndondera amahera y'amakaye ncandaraba kuraba narigeze kuraba niko ndagirane niko ndarima kugira ngo ndongike niko ndaronka amafaranga. Mugabo ngomba ndababwire uyu munsi ndariko ndarima iryo tongo, iyo ngiyena nkabona mw'izahabu, ndakubwishije ukuri nari kuraba nkaguma ngaho, nasubira nkaraba nkaguma ngaho, nasubira nkaraba nkaguma ngaho, kuko niki nari nabonye izahabu. Nguyu mukora karabira araje, abo n'abagenda niki n'abagenda n'izahabu. Wogereranya n'uwafashe umwambiro akawushira mu byo yambiye. Umwambiro n'akantu gato cyane, mwese ngira ngo muramaze mukabona. Mugani ugashize muri iyo nzoga wambiye, karadurumbanya iyo nzoga, karayidurumbanya kakayihindura, nubwo ari akantu gatoya, nubwo womengo n'akantu gatoya, iyo ugashize mu nzoga karahindura. Mu yandi majambo, ubufise ubwami bw'Imana yashitse ahantu
akamaro gakomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Genda mwiyegereze mutwaye iki? Amabanga y'Imana. Ndasenda kugira ngo genda mwiyegereze ufise iki? Ugendana amabanga y'iki? Amabanga y'Imana. Tukirindiriye rero, tukirindiriye kuzokwimana na Yesu, tukirindiriye yanganje y'ubutazohera, tukirindiriye bya bihe byiza, tukirindiriye bimwe za ndirimbo baturirimbira ngo hariho bamwe bazokwinjira mu ijuru, uzobayo jewe nzobayo. Tukiri muri ibyo byose, tukirindiriye, bamwe bakirindiriye kubaka, abandi bakirindiriye ubundi buzima, ibindi bimeze gutyo. Ugendana amabanga y'Imana. Genda wiyegereze. Imana ishimwe cyane. Genda wiyegereze, ugendana amabanga y'iki? Amabanga y'Imana. Ukirindiriye ibyo byose umuntu ariko aravuga. Reka dusome irindi jambo riri mu Byahishuwe Yohana 2:1. Byahishuwe Yohana 2:1. Havuga ngo Byahishuwe Yohana 2:1. Imana ishimwe. Mugendana ubwami bw'ijuru, mugendana kuko mugendana amabanga y'Imana, mugendana ubwami bw'ijuru. Aha Yohana yari karavuga ngo ijuru rishya n'isi nshasha. Hari abantu kenshi bakunda kwibaza ngo ni kubera iki, ngo mbega none no kubera iki Bibiliya yatubwiye ngo ijuru rishya n'isi nshasha. Ati none ijuru rizoba, naryo ijuru rizoba rishasha. Ati cyangwa isi izoba nshasha. Reka tuvuge tuti hamwe Yesu azobaje kuganza imyaka 1000, kiya gihe isi tukazoganziriza ngana ku isi, kiya gihe isi izoba ari nshasha, nta cyaha kizongera. Ariko iyo bavuze ngo ijuru rishya, bariko baribaza ati mbega iri jambo risigura iki? Reka mvuge gatoya. Urugamba rwa mbere rukomeye, intambara ya mbere ikomeye yabereye mu ijuru. Mwese turabyumvikana ko intambara ya mbere ikomeye, urugamba faya, Satani n'abamarayika iwe barwaniye he? Barwaniye mu ijuru. Icyo gituma ijambo rivuga heraba byose nagize ndabihinduye bishasha. Kuko rero naho hantu turiko turavuga urumva ko hari urugamba rugize rwabera. Icyo gituma kenshi bavuga ngo ijuru bishasha n'iki n'isi shasha. Kandi binanwe gatatu aravuga kandi arambara ati karabaye ni Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufise inyota zomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Unesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Imana ishimwe. Ndabifurije Imana ibamara izindi nyota zose, inyota zose zibamare, mugabo ibasigaranire inyota imwe. Inyota imwe gusa igume kuri mwebwe. Yesu ashimwe. Iyo nyota murazi ariyo ni idusomere ngaha. Iyo nyota igume kuri mwebwe. Kandi ni Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufise inyota nzomuha kunywa ku isoko y'amazi. Mugumane inyota kubera y'amazi, ntimuragirane, ntimurayanywa. Aha ngaha cavamo unesha azoragwa ivyo vyose, nzoba Imana yiwe. Mw'abantu mwe muracari ku rugamba, nababwiye ngo mugendana agakiza, mugendana izahabu, mugendana maragarita. Ivyo byose uwo ari we wese arabikeneye, n'ab'isi barabikeneye, baragomba kubibaka. Mugabo mugumane iyozana n'inyota zo kugororoka, mugendane iyozana n'inyota zo kugororoka. Unesha nzoba Imana yiwe. Ntimuranesha, muracari hehe? Muracari ku rugamba. Hari ijambo sinzi ko amaze kurivuga ngaha, rivuga ngo ugitwaye ibigwanisho ntaze agenda arihaya, n'uzanye ibigwanisho avuye hehe? Avuye ku rugamba. Nyambo uvuye ku rugamba, niyo tuzoririmba Yesu databuja azomukorera umunsi
ngifise izizahabu ngifise imaragarita nigenda mu butunzi bwo mu mutima nigenda mu bwami bwo mu ijuru Yesu databuja zogukorera wowe ndagukorera kandi ngizembe mfise inzara n'inyota zo kugororoka. Imana ishimwe cyane. Ntimwitware nk'abamaze gushika mu ijuru, baracari ngaha mu isi, amaguru aracari hehe, aracari ngaha mu isi, kandi ukuguru kuracagize kuracafashe ngaha mu isi. Umugabo we yakunze kunyitegereza, aho yanyitegereza akabona ndiko ndasirimba, urabona ko gusirimu umuntu hari igihe atuza amaguru yose akatungiriza ubuzima cyaramuhamagara yakutaho kandi ngaba umwanya wa kwishukura. Hari ijambo umuntu umwe yigeze kuba mukazobona ishengero ritarimo abataha, ishengero ritarimo abataha, ubundi ni hataha umutama agomba kubwira umatemuga bagira akubwira ijambo ryo arakwitegereza kandi ntavuga menshi, aranyitegereza abona sivyo aramama yatubundi wahanuje ati mubwire inama aturi kurasimba ndagusabye ntuzosubire gusimbisha amaguru yose, gusimbisha kumwe ukundi gusigare hasi. Ati kuko ubundi iyo tubwira ijana rimwe Satani asigara yimba, urasimba agakubita isuka wasuru kandi n'umenya n'ikunda atugasuru ugasimbira rimwe agakubita iyindi suka. Ati ubundi mugabo ubwira rutasi atukuranye ubundi wamenga nguye mu mwuka mugabo nama ndiko ndamwiyumvira cyane, nama ndiko ndamwiyumvira ariko barazumvagaye tubacana ngaha mu isi mugendana ibintu by'agaciro gikomeye cyane. Ibyo bintu mugendana rero mubirwanire mubizigame genda mwiyegereze mutware amabanga y'Imana. Hari ibyo bagiye barabwira ngo muze kushika musenga, niba gushika mugende uraririmba ngo mugende mwiyegereze kuko ntwaye iki amabanga y'Imana. Iyo korase ndayiguha kandi niyo ntumbero nagomba tubasangiye mu munsi ugende witwaye, ugende wiyegereze kuko kwizere utwaye iki amabanga y'Imana. Izahabu iri muri wowe iragwanwa, maragarita iri muri wowe iragwa, ubwami bwo mu ijuru buri muri wowe uragizere uragwa, ubwami bwo mu ijuru bugendera he, bugendera muri wowe. Ubundi utwaye iki? Utwaye amabanga y'Imana. Ubundi utwaye iki? umuje nawe utwaye ibintu by'amabanga bikomeye ugushiriza kugira kubibika neza. Imana izogira izobikubaza, Imana izokugira izokubaza izo zahabu yashize muri wowe, Imana izokubaza izo maragarita yashize muri wowe, Imana izokubaza ubwo budandazo yashize muri wowe. Imana ishimwe. Imana icyo cyose izogira izobikubaza. Ariko kandi kurya mugani yaduciye hano ari kurangiriza ko nanjye mu mutwe wayo ngo zijya nkumi 10 zari zifise ubwenge n'izindi 5 zari zifise ubwenge. Mugabo hari irindi jambo risonga hepfo ngo mu gicumu ngo bose babizeye bose basinziriye. Abamavuta bayasinziranye ngo haba abandi bariko baragira ngo humvikane urwamo babaserere. Kubw'inzahabu nabonye, kubw'ijuru kubw'ubwami bwo mu ijuru ndagiye gushora ibyanje byose. Kubw'ubwami bwo mu ijuru nabonye ndahetse ibyanje byose. Kubw'ubwami bwo mu ijuru nabonye hariho urudandazwa rwahora rubera mu mutima wanje ubwo ndarushoye. Kubw'ubwami bwo mu ijuru. Bene data reka ndababwire, hari igihe abantu bavuga imigani ariko mama nakubwire uwo mugani nawe ukuriko ubu turiko turavugana. Hari ibyo washoye, hari ibyo wahevye byinshi, hari ibyo wari gushobora kuba bari kurakora ubu uruhutse, ubu umerewe neza, ubu uguwe
Imana ishimwe. Utwaye amabanga y'Imana, utwaye izahabu. Acyasubira ababwira irindi jambo ati ubwami bwo mu ijuru busa n'imaragarita. Nagerageje kurondera icyo kintu cy'imaragarita, Bibiliya yasiguye Imana ngo nakabuye keza kiburungushuye kayagayaga. Nakabuye kiburungushuye keza ngira ngo gashobora kuba kari kuri urugezo rw'izahabu. Byose bariko bagira byose uri kuraraba icyo bariko baragereranya ubwami bw'ijuru bwariko bugereranywa n'igiciro gikomeye. Ufise igiciro gikomeye, winjiye mu giciro gikomeye, ugenda mu giciro gikomeye, uri igiciro gikomeye, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hehe? Buri muri wowe. Genda wiyegereze utwaye amabanga y'Imana. Abantu bayakarora kumudandaza, kandi na Yesu yigeze guca umugani ku mudandaza. Umudandaza ariko aramubaza ati none ga Yesu, muri iki kugira ngo ndagwe iby'ubwami bwo mu ijuru? Uwo mudandaza yari akomeye, yari afise ibicika bikwiye byose byose. Yesu aramubarira ati ndabona amabwirizwa yose warayakurikije. Kandi hari igihe bababwira amabwirizwa mukumva ya 10. Abo bantu bakubwira ngo amabwirizwa barayakurikijwe, yari amabwirizwa 623. Yagenda hehe? Bagenda bayambaye. Uravye nabo kamuraba kose yabakambaye ngaho. Abo bantu rero bagendana ayo mabwirizwa n'amategeko yabo, bari abantu bagendera ku byagezo bikwiye neza. Uwo mugwiza atunga bakije Yesu ariko aramubaza, aramubwira ngo byose ndabona ko byose wabigize wabikurikije. Mugabo uhagije kimwe, genda ushore ibyo tuze byose. Wa mugwiza ati ati iryo jambo ntawe kumva bagire warikore, umbwiye ikigize umbwiye igikore. Mugabo je sinje kubabwira, siniko ndababwira ko abagwiza atunga mutazoja mu ijuru, ahubwo mutunge rwose. Imana ishimwe cyane. Imana ntizokubaza ubutunzi watunze, ahubwo izokubaza icyo wabukozemo. Yesu ashimwe cyane. Ubundi hamwe mwese mutunga, mwese mugafite amadolari n'amayero n'amarundi menshi akwiye, ibi by'amamikiseri ntizorinda kudutera ingorane. Tuza dusanga byose byuzuye ngaha bimeze neza. Mutunge mwese mugubwe neza. Amafaranga muzirombe byose sinaje kubabwira ngo ntimutunge, ahubwo nimutunge mugubwe neza. Uyu mubwiza atunga nawe abona iyo maragarita, arabona nubwo nari naradandaje byinshi, nubwo nakoze byinshi cyane, nubwo hari yagize ibidandazwa binini, ndabona igisumba ibyo byose vise. Icyo igisumba ibyo byose ubwo butunzi byose vise. Abona iyo maragarita naho nyene ngo agenda ashora ibyo yari afise byose. Hari ijambo rigaruka ngo agenda ashora ibyo yari afise byose. Ubundi bwoko hari ibyo umuntu agendana, hari ibyo umuntu afise, hari ibyo umuntu agendana mu mutima wiwe, hari ibindi bintu atunze. Imana ikiritegereza ikavuga iti umuntu nafise ubwami bwo mu ijuru hari ikigoyi. Reka ndababwire mu bwami bwo mu ijuru buragwanwa, barabugwanya, sivyo? Ikirundi kirumvikana. Ubwami bwo mu ijuru ababufise abuye mu bugendana hari n'ubugwanya. Abacira ubundi mugani, aho ni 13 ku murongo wa 20. Abacira ubundi mugani ati ubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe, abantu basinziriye, haza umwasi wiwe ariwa mugwafu mu buro hagati ayigiye. Ibindi mwomenya nuko ubwami bw'ijuru bugizende bugwanwa. Ubwo bwami bwo mu ijuru bugendana ibiburondera ni byinshi. Buraha abacira ubundi mugani ngo ubwo bwami bwo mu ijuru ukabona ubufise, ukumva ko ubufise mu mutima wawe. Ntugende uraramira, genda bukebuke. Hari abantu bakora baririmba Kiswahili sindakizi cyane, ariko hariya mu ijuru, hariya mu Rumonge, mu ijuru mu Rumonge ntacyo baririmba ngo mbinguni tambarare,
n'iguheba ibyacu tubari dufise, duhura n'iguheba ubuzima bwacu n'ibindi byose bitandukanye. Uyu nawe bacira ubundi muganga arababwira ngo uwo muntu yari yifitiye ubwami bwo mu ijuru bwari mu mutima wiwe. Wa mugani bakubwira basinziriye ngo basinziriye babutunganije neza bumeze neza ubwo bwami, uhaca haza ubundi muntu ashiramo urwafu. Urwafu ndaruzi, urwafu nararubonye mu buro twe turaburimba n'ubu baracaburima. Urwafu n'uburo yewe bitandukana ngira ngo hasigaye nk'amezi abiri kugira ngo usubire ubwenge. Urwafu kuva uri kumwe n'uburo ukwezi kwa mbere gutandukana, ukwa kabiri n'ukwa gatatu n'ukwa kane byose biba bisa, byose umunezero uti yewe uburo mwanje bugize busa neza, byose ubimenya bigize bigeze kwama. Reka nakubwire rero wewe wagendanye ubwami bwo mu ijuru, harabibwira ngo ufise ubwami bwo mu ijuru mugabo iyo bariko barumviriza ivyo uri kurama niho baca batandukana ati yo mwasi yarinjiyemo yaramaze gukubitamwo iki urwafu. Ubwami bwo mu ijuru burabuciye bugihande buratanguye guhinduka, bugiyemo urwafu, bugiyemo n'iki, bugiyemo n'uburo. Aho niho bigira, niho bitandukanira. Kandi sura kubwira ngo ubwami bwo mu ijuru uragize nte, uragwira. Ubwami bwo mu ijuru ubufise abafise igiciro gikomeye. Yesu wera kuko dufise ubwami bw'ijuru, yewe turasenza Imana ukomeze kutumira neza, ukomeze kubana natwe. Mana urazigama umugeni wawe washarije kuko ibimurondera ni byinshi. Ijambo ryawe ratubwira ngo bahimba baba bagasura imvune zabo, natwe turasenza Imana tube kwama tumesura, tube kwama twitegura, tube kwama tugenda n'amabanga. Urakoze Mana ukomeze kutumira neza, igihugu kugirira neza, kona nyingo rwo guhindura neza. Urakoze Mana ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe, mu izina ryawe ryera.